bantu b'Imana, niba ari ikintu ukwiye gusengera ku buzima bwawe ugasaba Imana iturinde impwemu yo kwidoga. Kwidoga ni ikintu ushobora kwandukizwa n'abantu facilement, kuko abo wumviriza, abo mugendana bafise bene iyo myifato aho iminsi yose bariko baridoga. Nta gihugu na kimwe wobamwo mw'isi, nta kibanza na kimwe wobamwo muri iyi si, munsi y'iri zuba, kuri iyi planet Imana yadushizemo, kimeze nk'ijuru. Ahantu hose harafise ibibazo vyaho n'ivyiza vyaho. Yesu ashimwe cyane. Nta muryango wobamwo ntusange hariho ivyiza wosanga muri uwo muryango, nk'uko woshobora gusanga hariho n'izindi ntege nke ziri muri uwo muryango. Nta mugore, nta mugabo woronka, nta bantu woronka, nta eglise woronka, nta hantu woba ibintu byose biri parfait. Ahantu hose harafise ivyiza vyaho n'ibibi vyaho. Ariko igihe mu buzima bwawe ijisho ryawe ryama rigenda ku kintu kitameze neza, uzokwama usanga meditation yawe igutwara mu kwamana umururazi n'agahinda, kuko hariho ibitameze neza wowe udashobora guhinduka, hariho n'ibitameze neza bitazohinduka. Nimba rero umunezero wawe uzova yuko ibintu byose byahindutse, hariho abantu bamwe nibaza ko batazopfa banezerewe, kuko nta na rimwe munsi y'izuba ibintu byose bizohinduka.